yavutse mu 1989 ubu akaba afise imyaka 35 ariko aracari umwana. Umubiri wiwe ntiwigeze ukura, reka mbere n'ijwi ryiwe riracavuga nk'iy'umwana. Uwo ni Willy Nkurunziza, akaba abana na nyina ahitwa Mucari mu Gasenyi, neza na neza haruguru ya Presidence. Nibitanga Emeline ni mukuru wa Willy, akaba afise imbyaro zitanu, nayo mutoya wa Willy ni Irambo na Emeline, akaba afise imbyaro zitandatu. Mama wabo ni Ntahomvukiye Angelique, aratubwira uko vyagenze. Uyu mwana Willy ubu yavutse nk'abandi, ariko ibintu biza guhinduka ageze ku myaka 4. Vyagenze gute? Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Jewe ndi umumama w'imyaka ingahe? Imyaka nibaza ko ari 62. Rero jewe ndafise umwana yaragize ikibazo. Ukaba uba hehe? Mbahari ya ruguru Mucari ahantu ku rushengero rwa Methodist. Niho ntuye, niho naca indaro. Rero umwana yagize ikibazo kuva mu yamamaza ryo kuri Yego, twagomba kubaza izina ry'uwo mwana nawe yoba yitwa gute? Izina ry'umwana ni Nkurunziza Willy. Willy? Rero kuva ico gihe umwana yamugariye imyaka 4 n'inusu. Yanduruca arira, ararira, yariza amezi 3, yirirwa ararira. Uhereye ico gihe umwana agumye atera agira ikibazo, umwana uko yarira niko yatera nyika, niko yatera yongobera. Bishika umwana aragenda arangana uko yigombeye. Abantu bose birabajorera ati none umwana byagenze gute? Umwana ntaho ntageze, naragiye ku mavuriro, naragiye ku masengesho. Hoho rero umwana yari yarakunjaraye wese, araba kujya kwishashe bataye mu ziko. Bana iramfasha, yaramuguruka ukuboko kumwe, ariko ibisigaye navyo murabona ntibitembera, ntatambuka, tambuca ava ngaha nahajya agaca. Ashobora gutambuka nko ku ntambuko zingahe? Agaca gakucama, arashobora gutambuka 1, 2, 3, agacagwa, agaca atemba. Rero ndaguma mu bwo buzima, ndabibamwo intambara yose sacaranta, arayigira jewe nguma muri ibyo bibazo gushika n'uno munsi. Jewe nkiri muri ibyo bibazo cyo guma mpangayikana umwana adakura atagira gute. Nahagwara sindonka n'isabune, nahagwara sindonka n'iki. Urumva ndi muri ibyo bibazo nyene bimpanze. Okay, urakoze. Novuga ngo uyo ni umwidondoro. Mama, uwo mwana nibaza yuko yavutse nk'abandi bana bose. Yapfuce nk'abandi bana nyene. Ameze neza atakibazo afise. Ni kuvuga ikibazo rero yagiye kugira ryari, uwinje ndani nyine ukuntu umwana yashoye kugira ico kibazo kugira ngo umwana atanguye 93 mu ntambara. Mu ntambara cigihe cihunga cabo kwa Jason, abantu bahungira kwa Jason ni kwa Rujane. Kiya gihe ni umwana yatangura kumugara, arakunjarara. Arakunjarara kujya nyene kwishashe bataye mu ziko. Umwana narazanye kwa Jason baravura, ndazana mu igororero kuri Sengizito, natangwe mbere mu kigo cari kuri zone ya Kamenge. Ico kigo natanguriye ko kujana ko mu igororero. Ndakibamwo nkuraho nanje ndaruha, urabona ndi umuntu ndaruha, ndagenda ndavuga nti Mana je ndaruhuje. Ariko rero maze kumara ibihe ndi muhira, mwana bazamo nayongeye kongera gukongatarana gose. Ubu rero umwana nari nasubiye kuza ndongera nze ndavyura nze ndasubiza mu igororero kugira ngo ndabico noza ndafashishwa nyene n'iryo vuriro. Mugana naho nyene nkabona nyene sinorohewe kugenda nabisi ntibishoboka, nkabura déplacement nyene, nkabura ico ndamugurira n'agatumburo ku nzira. Ubu ibyo byose bikampanga mukuri ni birebire. Ivyo birebire nyene ivyo dukeneye kumenya. Ni birebire cyumva ko ari birebire, maze kubura na déplacement, nkabura nayo ndi bumugurira agatumbura muhira, cyumva nyene ko ibimpanza ari byinshi. None dusubiye inyuma gato, uwo mwana amaze kuvuka yaravutse nk'abandi bana bose, avuga neza. Mbega amaze kugira ico kibazo ho yaravuga
harabaho igihe atavuga ariko uri ariko aratangura kongera kuvuga umubaziza amazina yiwe arayavuga. nk'ubu urashobora kumubaza izina ryiwe yitwa gute? Agwiri. Witwa Agwiri. naho Agwiri. Elize Agwiri. Wiri Wiri uriga Wiri? Oya. Ntiwiga. Oya. Mama wawe yitwa gute? Izina rya mama? Wiri tubwira izina rya mama Wiri. Angelique. Wiri uraze kuri tubwira? Yitwa gute mama? Chanda gwa ya telefone Wiri. Izina rya mama? Agwiri. Yitwa Angelique. Angelique. Okay. Mwavyumvise bakunze ba Ciro Media, uyu mwana ikibazo yagize ni kuvuga ku myaka 4 umwana yavutse nk'abandi bana bose ariko ageze ku myaka 4 bica biranka ngo aragira ikibazo kimwe kidashobora no gutorerwa n'abaganga nta ku mama we atagize kugira ngo ashobore kuba umundi mwana ameze nk'abandi ariko hageze igihe atanavuga mwavyiboneye rero turiko turamubaza ikibazo kwa muganga ko bamubariye ko aco baramubwiye ko ashobora gukira uwo mwana canke ashobora kuvuzwa mu bindi bihugu rero arakeneye ubufasha bwanyu murumva ko afise ibibazo byinshi ariko kandi ko yarinze ashika ngaha turabizi ko mwabikore n'abandi muragira ico mufasha rero mama ngarutse gato kandi kwabo bavukana rero wanyeretse hariho mukuru bavukana ari 3 sivyo kandi bose bari ngaha nakurikiritse imyaka 3. Wakurikije ku myaka 3. Ni kuvuga uyu uwa mbere yari afise imyaka ingahe kugira uwafise imyaka numva uwa mbere yari afise imyaka 7. Ubu Wiri mu kiyago yaratwiganiye icifuzo ciwe ko ari kuronka telefone ya Android. Ushaka telefone ya WhatsApp? Ushaka ya? telefone yari yo. Ayo. Ushaka kuyikoresha none? Ushaka nini? Hapana gatoyi. Nini? Uzoje dura telefona mama? Mbwira rero mama kuntu yitwa. Marike. Abo muvukana mukuru wawe yitwa gute? Nowa uyundi mutoyi wawe? Yira. Bose urabazi? Muba hehe? Cyari. Ku cyari. Aha turi muri ville. Okay. Sawa bavyumvise. Mwavyumvise yuko wirishakira telefone bakunzi ba Ciro Media. Rero ashaka telefone ngira yumufasha kuzarikinisha kora murabona yuko keshi aba yicaye umva ntagarara umwanya munini niyo mpamvu ngira uwo mufasha telefone cyo mufasha cyane. Ku kibazo nyamukuru uyu muvyeyi afise uno kutagira haba kuko yatsindaro ariko ngo iruhande y'ivyo ngo hamwe yoronka amahirwe akaronka gatahe ngo yobara amahirwe akomeye ku buzima bwiwe n'ubwo umuryango wiwe. None ku bwawe wifuza iki ikintu cy'ubufasha kubera ko nibaza yuko hari ivyo ukeneye ni ikihe kintu wifuza abashaka kugufasha nk'umuntu yoshaka kugufasha? Ndabikeneye nyene uwo mfasha bakamfasha n'uburaro. Ofisa uba ya ndaci ndaro nyene bisanzwe. Nawe naho hishikira woraba wohebuka je. Ndizera ko tuzohashika nubwo bitakunze ko tuhashika ariko tuzohashika. Ekinzu naci mwindaro sinzu ne hatari nyene urumva no biganirwa bibona wabibonye nyene wo biraba wabibonye. Wowe ico usaba ko bogufasha uburaro? Nkaronka naho nkaronka nk'uburaro nkaronka yo nk'amahera nkubakisha akazu canke nkaronka agaparasera umva muri bumwe n'ubwo buryo nyene hama ibisigaye nkaza ndaronka utwo nk'akanote nkagurira agasabuni umwana canke nkaronka utwo mfungura. Uvuga ukaronka ikintu ukora? Nkaronka gatahe nkarabaho nshira utuntu nkaza ndadandagiza nkaraba ko umwana yoba. Nene nkubona nk'umuntu yagwaye mutaye wocu dandaza nk'iki? Ego umuntu afise umutaye ntaburi cadandaza. Urabona naho norangura agaceri nkarangura udusabune nkarangura uduki tuza turanyungukira irya nyungu ari yonjya wa mutaha ugumaho. Niko bimeze. Urumva none musanzwe wari usanzwe wubatse none umugabo yagutaye ahantu mudafise aho muba canke vyari migenze gute? Uko vyagenze
uraza umugabo amaze kwigira mu zindi nzira agerageza uburyo bwose bwo kugurisha itongo ryiwe kugira ngo yigiriye umva kugerera isa nta hantu ufise uvuga ngo hiwawe cyangwa itongo ry'iwawe umugabo yaragusigiye umugabo afise undi mugabo aho ndi honyene naho ndi ku kandi gatumba ako nari nararongorewe ko na gatumba ko hakurya bita mwiremba ubu ngezi no hakuno kubera ubuzima nyene genda nyene nkura nako nuko bimeze wowe uvuga ati cyo ahantu nkiko umusaya ahantu nshobora kuba nukuri uwo muntu yoba nkoreye ikintu ciza hama nkaronka n'agataye kugira ngo nshobore kuza ndafasha ndaronka ngurira isabune umwana nkaho ndi honye n'abandi barahadandariza barahafise amabotike barahafise iki umva nanze nashize hakazembure nkaho onye kwibarabara noronka nanze akonza ndakoronkamwe agasabune okay bakunzi ba Agaciro Media muravyumva ubufasha akeneye urumva afise umwana nk'uyu nukuri ntibiba vyoroshe urumva hari igihe ashobora kuronka abantu bamufata mu mugongo ariko kandi kugufata mu mugongo akaguha igihumbi cya 2 ivyo ntavyo bishobora kugufasha kuko ayo n'amaherahera ariko iyo afise umutahe akadandaza nk'ikintu kanaka mucyo gihe ibintu vyo gusaba nibaza ko bitabikirenga. Uyu muvyeyi Angelique avuga ko adashobora na rimwe guhirahira ngo asegeshe umwana nkuko ahora bibona ku bandi, ahubwo ngo abamubona ukuntu agorwa no guheka uyu mwana wiri niyo bahora bibwiriza bakamuha ayitike ayo kwiyunguruza n'imodoka. None mama, mbega wowe uri muri babandi batonda kwibarabara bakaza gusabisha umwana kubera bafise ikibazo cambe usanzwe bikora cyo urabona na hajya mba nciye hajya n'abantu bagira impuhwe bakagubaka nabonye ko baguha amahera kwa muganga n'ukuri nk'umuntu akanyumvira ko kandi hajya hari n'igihara abagenzi babambwiye ati nubanze uhagarare ngaha jewe mbaye ndabe mu rufu ndiko ndadandaza ko hariho ico noronka kugira ndaguha ya deparasema hajya ni muri mwene ubwo buryo mba mpagazeho. Okay, wavuze rero ubufasha ukeneye ikintu cambe n'uguhaye wo gufasha bakubakira mbega ikindi naco ku magara y'umwana ho mbega ho bimeze gute? Ku magara y'umwana burya mu bintu bisanzwe amagara y'umwana nuko gusa mfisa nkako gatahe naho yogwara no mujana kwa muganga nkuko bikwiye nkuko bisanzwe nyene namujana nkaza ndaronka nayo ndi hanyene nk'umuti bawuntumye nkawugura ukumva mfise umutahe no bamfise amikoro. Mbega ndakubaze uyu ugiye kwa muganga nk'umuganga amukurikirana ntarakubwira ati uyu mwana kugira avugwe yovuga uku ico nico ntibarakimbwa ivyo bisaba bari bambariye yuko bamucisha muri radio rero amahera ya radio narayabuze muri scanner bisaba ko manza kuronka amahera yo kumucisha muri radio hariho umuganga ari yambwiye turamuzana tumucishe muri radio ku 50 ubu ivyo 50 ntavyo ndaronka kugira mbanze ndamujane bamucishe muri radio barabe impamvu hamwe no mucisha muri radio niho no camenya niho boca bamenya nabo ukuntu byogenda nuko bimeze. Abakunzi rero b'Agaciro Media muravyumva yuko umwana yaba mama wewe numva ntazi iki ntagwaye ngo ashobora kuvuga ati umwana bomuvuza iki baragenda bakamugorora ariko icyatumye rero agira ubumuga nico batazi. Rero tubasaba canke nawe abasaba ubufasha bwanyu burakenewe niwagira ico ukoze impembo yawe ni mwijuru kandi mwabikoze. Rero ngira ngaruke gato ko bavukana nabo umaze kubona uwo mutoyi wawe agize ikibazo wewe ubwe wawe wavyakiriye gute? nta kundi wovyakira nyine bishima uko Imana ibibikoze kuko urumva ikintu gishitse kiba gishitse nyene ntaco uri buhindure gusa uco vyereka Imana nta kundi bavyakiriye uko nyene turabishima hama nyene turamujana mu masengesho kwa muganga nyene kugira turabe ico bodufasha. Yego bisigura mama wanyu urabona ko amaze gutabwa n'umugamba yagize ibibazo biri umwana agira ubumuga yongera umugabo amutana umwana wowe nk'umukobwa mukuru w'umuvyeyi wafashije mbega wagiye kurongorwa umwana amaze kugira ico kibazo?
umwana yari amaze kugira icyo kibazo ariko hanini n'ukuri twarafashanya nije namujyana nkamuheka tukamujyana aho batweretse ari ku masengesho ari ku vuriro nyene n'ukuri njyewe mbere narahuye n'ikibazo kinini kuko hanini nije namuheka cyane naranagwariyemo n'umugongo n'ukuri nagira ikibazo ko niko byagenze noneho urizera ko azoshobora gukiraho gukira ivyo biri mu maboko y'Imana niyimenya ati azokira cyane ntazokira urumva kubera amaze kugera ku myaka 35 mbega wowe nawe ugeze muri ingahe umurusha ingahe urumva nyene ko ari ibintu birendi mukuru wiwe nawe ukibona nyene ko ndi mukuru nyene uri mukuru yaho ubwo ucumengo wowe bafise imyaka ingahe 5 uri kurabira uri kuramuraba reka tugushimire cyane reka duhe mutoyi w'umuhererezi nawe ashoboye kugira icyo atubari nawe mbega umaze kubona umwana mutoyi wawe mukurikirana agize ikibazo no mukuru wawe ndakarutse nihenze gato wavyakiriye gute wiyumvise gute mbega nihe waragize muri wewe amaganya maze kubona mama wawe ahebwe n'umugabo hama umwana akagira ikibazo mu buryo nk'ubwo tubona wavyakiriye gute Anza witondora akazina ubwira abakunzi ba Chirometya kubera naputse ndamubona wapfutse umubona afise ikibazo nyene ikereza mikro kubera naputse ndamubona nari nzi ati nkeka zokura mugabo cyane andi canje ubwenge mbona atava hari amasha tuguma tubona ngano uko nyene muvyeyi akaguma mujana kumurondeza abamupfura bamusengera amatubona birangiye agumukonye natigera akura atigera aduka nk'abandi bazisha tuvyakira ni kuvuga wowe wavutse wamenye gutambuka ahubwo ubona nawe adatambuka mu bisanzwe wowe waranamuheka kandi uri mutoyi wiwe ya mwico gihe wavyumva mwugute wumva ko ari ikibazo kuri wewe cyari ikibazo nyene kubera na mama wacu harageze igihe haramunanira harumva ko naniwe ariko tuza turamwakira ibyo dushoboye haba kumumesera uduhuza haba kumuheka tumujana mu igororero haba kumuheka tumujana mu masengesho basi bica bigendo numva ntivyavye barangonze tuvuye kuri senkisito mikro yegereze baratugonze ndamuhetse baratugonga tuduze mbere nibyo kumujana mu igororero niho byaciye bihagararira camara umwaka n'amezi 6 nanje ndi mu bitaro uwo nawe acaguma muhira ariko kumwe n'uyu mukuru wanje mawe nawe acagwaza jewe bisubiye nawe wacyuje mu bitaro umva muri make nawe nyene yari yihebuye ati ngomba ntunge ibimuga bibiri mu nzu ariko Imana yarakinze je ndavugwa ndakira turatahama baja gukurikirana uwo nawe nuko bimeze none kuri wewe nk'ubu nawe wumva nk'umutoyi wa Willy wumva wosaba iki wo musabira iki ko ncute kwa zokurikirana ikiganiro je no musabira nk'abo rongorwa na mpwemu yera kuko hariho abafise ikigongo canke abafise ikigumba guhumba uko mpwemu yo barongora nyimba ari kumuronsa ubwo buraro nyimba ari kumuronsa ako gatahe Imana izobashoboza nico bazokora nayo ku bwanje sinoshobora kumenya kiri mu mitima yabo kuko umwe wese akora ibivanye n'ingufu ziwe murakoze cyane abakunzi ba Chirometya twaberetse twagerageje kubereka ku masanamu abashiki ba Willy hariho mukuru avyaye 6 avyaye 5 hariho na mutoyi wiwe avyaye 6 rero murabona Willy mwamubonye muraza kumuraba ku ma screen yanyu nukuri n'ibintu muri ko murateye gahinda biteye impuhwe cyo basaba mwavyumvise barasaba ubufasha kuko umuvyeyi ntagira haba umugabo yaramutaye rero bantu b'Imana
isi iracarimwo ibintu by'ibitangaza n'ibintu biteye impuhwe. Tubasaba rero ngo muze tushigikire iki kibondo mu byo dushoboye kandi ndizera ko muzobikora. Rero eka tushimire cyane aba batumire bacu. Ndabashimiye kuko Imana izobahezagiza nanze mukampezagira. Ndabashimiye rwose. Imana ibahe umugisha kandi ibongerereze. Bakunzi ba Agaciro Media, dufatikanije namwe twohindura ubuzima uyu muvyeyi maze umubabaro we ugahinduka umunezero. Ukubaho kwacu kubera abandi inkomoko y'umunezero n'ubuzima bwiza.